nuwahe mubano ufitaniye n'umukuru w'igihugu? Jewe umubano dufitaniye yego kubera iki mutima atigera aronka ama marché yo hanze? Ama marché yo hanze kandi ikintu cya mbere na mbere nasanze gikomeye mu inosi no kwitunganya ukitunganya neza cyane gose. Hama maze imyaka 5 nkina comedy hama umwaka uza uracariho ubundi uracariho gusa ikintu cya mbere na mbere nabonye mu buzima no guhisha inzara ko babonye udashoboye utababaye bakifuza kukurondera. Bisigura iki? Uyu munsi biragoye kubabaza mutima ro comedy kuko mumutegeye mu bubafu aho mwazibiye siho honyene naca siho honyene hahita. Uno munsi jewe comedy ko n'Imana ifite inzira nyinshi kandi z'Imana je sizonza guharurako aya kuko Imana ntabwo yigeze irema umunezero cyangwa umubabaro. Imana ntiyigeze irema ibihe vyiza ku muntu canke bibi. Imana ntiyaremye ibihe bibi ku muntu canke vyiza. Ni wowe uhitamo. Tugiye nka venera ku mahera afise yarakwiye ko ari mu bagwiza tunga barima nk'ibigori yego ku buryo barimye shezo imwe kuko bo baba bafise ubushobozi n'amahera ku buryo arimye ibigori rimwe yimbura ibigori igihugu kizojya nk'imyaka 5 kidasubiye kurima. Ariko no munsi mu Burundi harimo abantu bato bato barima santimetero 5 bari mu tuware 3 barima uwigoye ni hegitari ugasanga naho nyene nta fumbire yashizemwo. Ariko abantu baguma bagwirirana rero byari bikwiye ko bija nk'abantu bafise amahera bakarima bakabikorana umwete bakarimisha amamashini kuko hanze umuntu arashobora kurima nk'intara yose ya Gitega akayirima wenyene agashaba ngaho amamashini bikavomerwa. Gusa ndifuza ko inyuma y'imyaka nk'itanu nzoba nicara muri VIP mu bitaramo byose biriko birabera ngaha mu Burundi societe ya Kanovera bayivuga nanje nicaye nayitereye amahera abasare bose baza guperforming imbere bambaye imipira y'isi ya Kanovera kuko nagoma ndakubwiza ukuri ingabirana imbere y'umugwiza tunga ntacivuze. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi si je vais bien, c'est Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafsari gwamenye msumeno maso yinyana. Uyu munsi nkaba nabazaniye icamamare mutima la comédien. Navugwa mwizina attention mugaje ndamwubahutse kandi yongera mbabarire. Numuntu numujone amaze kuboneka numukomedi amaze kuboneka mu bintu byinshi cyane ndetse n'umukuru w'igihugu amaze kwizera cyane amaze no gukunda cyane amaze no kugaragaza yuko akunda gose kuko mu evenement menshi umukuru w'igihugu aba aho abari mutima nawe aba hari gisigura yuko ari icamamare bamwe batavugwa mu izina mutibesha yuko abakomediye nabo bariko baragira iki bariko baraza mutima rero turamufise mu Burundi buzima niwe wenyene. Reka tumwakire aramutse abakunzi ba Link Arlene Alou hama dukomeze tubandanye. Ndabaramukije cyane gose nizigire komeze neza nanje meze neza ndashima Imana. Yego meze neza turashima Imana. Murakomeye turashima uradunde ibintu ni sawa uri mawe top aho kantu karankuye mu mutima. Yego mutima duheruka wararongoye yego warakoze mariage iryo cyane ibereye ijisho turagukete murakoze cyane gose yego twongera tukubwira ati félicitations no ku mwana wa mbere waronse murakoze cyane gose naho benshi bavuze ati yamurose amezi atageze yego mugabo ndazi ko yarageze ku ruhande rwanje je nshima Imana ku bintu byose bisigaye n'ivyo wanje yego gikuru nuko rero uyu munsi ndi kumwe na mutima la comédien ariko mwitega gutwenga murazi yuko toujours yamari muri vibe ntigeragira ikintu ntigera agwa hasi uyu munsi ari muri vibe je ndanamubona kuko tugihura yanandamukije ndabona yuko uyu muntu ari muri vibe tumaze kubona utegura twengana mutima yego ugeze kuri edition ya 3 yego twingana mutima itwara uburyo bwinshi si wari wowe wese yobishobora yego muri aba bakomedi ndetse kuba ariko baraza canke kubamaze kuza yego mbega nakahe kantu ukoresha kugira ngo utegure twingana mutima? ubwa mbere na mbere jewe nta kintu nkoresha uretse ko amasosiyete menshi aho mfata mu mugongo
kandi societe imaze gufata umuntu mu mugongo ibona yuko idahomba hariho visibility iza kuba hama jewe uretse ko edition ya mbere ya kabiri ari edition yagenze nabi cyane gose ariko yari intango ariko ndashimiye abafan bagerageje kwitaba muri 3e edition ebere kuri Miki Avenue du Large yitabwe n'abantu benshi cyane gose ndabashimiye cyane umuntu wese umufana wanje hari Imana imuhezagire cyane gose musubirize mu nkoko ni evenement yitabwe n'abantu benshi kuburyo naje we mpagarara imbere cyanavuga ati kanywe inzoga ndyoherwe vyahetse munezero wamaze gukwira rero nta kintu novuga ndusha abantu oya n'ubuntu bw'Imana ni Yesu ariko arakora yego urasenga cyane oya sico bisigura kuko no munsi gusenga mu Burundi abantu benshi bari muri kamenyere ariko gusenga n'umugirwa mwiza ku mukristo yego mutima n'umuntu atigera ava mu mitima y'abafana biwe n'umuntu atigera just ari hafi y'abafana biwe kandi baramukunda cyane niyihe mbarutse ukoresha jewe n'amaraso meza ku bantu kubera ko ugiye kuraba jewe ahantu ndi ngomana n'abantu bato cyane kubera nico kintu ca mbere na mbere nabonye kigwiza abantu hama ikindi naco novuga ko ari igihe Imana yashinze kuko kumenyekana nkatwe gatsira abanyakanyosha izina ryawe rikava mu kanyosha rikajabuka muha rikarenga petit seminaire rikagera kure abari umuntu bw'Imana cyane gose hama ibindi navyo marazi ko ndumukozi ego ndakora kandi cyane murabizi ego tutarandiriye gato mutima hari amabuzz aja mu bastar babaririmbyi bakoresha amabuzz cyane mbega kubera iki abakomediye badakoresha amabuzz tugite yuko ari ubujuju abastar bakoresha cyane ku bastar si ubujuju natwe si ubujuju kuba tutabikora kuko twe dufise umwanya wo gukora cyane iyo umuntu afise umwanya wo gukora akaba ari karakora vy'ukuri nta kindi kintu kimuvangira mu buzima base no mu bihugu barayikoresha ibindi bihugu abasitari bo ngaho iwacu gusaba bitanguye oya babirabira handi kandi navyo urabona biratuma bameteninga amazina yabo ariko je kuri jewe nifuza kubaho nifuza ko abantu bampora hafi biciye mu bikorwa kuko iyo umuntu akora cyane agakora ivyo abandi badakora aronka umudara abandi bataronka yego hariho abastar kanaka batigeze bashimira abafana babo ariko wowe urashimiye abafana yego wowe ufata gute abafana bawe abafana n'abantu bazokuba bamanika ukuboko mu gihe ngishoboye ariko ninanirwa bazosubira inyuma hama batarashimira abafana babo ntihararengerana haracari kare bazobashimira cyangwa usange baraza kubashimira uyu munsi kuko urabona umunsi uracari hagufi hama abafana bagomba kudufana bari bakwiye kudufana mu bihimba bibiri canke mu buryo bubiri iyo umufana gufana kubera akunda komedi yawe ariko utagira amahera ahora gufana biciriritse ariko iyo umufana aziko umunezereza muri komedi canke n'umuziki ukaba ufise n'amahera ico gihe umufana murogumana iteka yego kuko ikintu kimwe gituma star bo ngaho iwacu Burundi tutahoraho umwanya munini nuko twuba kurukuta mu kuduza izina ariko tutuba kurukuta mu kubaka amafaranga kuko iyo umuntu yubatse izina vy'ukuri rimuhana amahera kandi uko agiye gusubira inyuma amahera ahora amugarukana neza cyane akenshi abastar n'abantu ba mbere bataboneka mu bintu byo gukora tuvuge ubuzi kanaka baguma mu nzu binyegeje mugabo abakomediye n'abantu ba mbere bitanga mu bintu byose nk'akarorero wewe abandi ntangiye akarorero kuri wewe kuko abandi ntabo ndabona ntangiye akarorero kuri wowe kubera iki turamaze kukubona mu bintu by'uburimyi kubera iki wagiye mu burimyi uzi neza ko woba uri umustar utinyegeza mu nzu nk'abaririmbyi okay je ni kubera ko ntabwo ndiko ndiruka kubw'uyu munsi
kubera uyu munsi ndahafise kubera ko deplace mu mugore wanje n'umwana baza gukoresha irahari yego n'umuceri baza kurya urahari n'impuzu baza kwambara zirahari naho boshaka izindi bozironka ariko ejo ntaho mbona niyo mpamvu niruka nkashinga abandi ma antenne iyaba ejo ndahabona nanje no kunyegeje nk'abandi iyaba ejo hahari nanje no gyama nkavyuka saa 6 wundi munsi kurikira ngaca noga nkisiga amavuta azimvye na parfum nziza ngaca subira nkaryama kuko ivyo ndabifise ariko ejo niho ntabona kandi biri mu bituma uno munsi kwitwa umusitari mu gihugu cy'u Burundi mengo nta gaciro ugira kubera ko ntabwo turaronka abantu batwitangira imbere mu gisata cy'uburyo. Tanzania hariho amanama igihugu kidashobora gukoresha hatarimo abanyamuziki kubera barazi baratanga ikori rinini kandi uno munsi umusitari muri Tanzania arashobora gutumira umupresident akamutumira akaza urazi impamvu aza kubera azi yuko uwo muntu nahari umukuru w'igihugu hari ukuboko azi ko uyo muntu aterera muri leta yego jewe nafashe decision yo kurima kugira ngo nterere igihugu yego kubera kugira ngo nimba shobora kurima 2 hectares z'ikiraya kikagaburira basi ni intara yego nimba uyu munsi jewe shobora kurima tungurusumu igafasha igihugu ico kintu numva coterera igihugu niyo mpamvu rero ya Kigingi na Mutima mufitani mubano wawe umubano ni mwiza cyane gose kuko comedy jewe nakoze ndayirabira ku bantanguriye abantanguriye nabo ni ba Kigingi ba Deforce Gasore Haule abo n'abantu bantanguriye umubano ni mwiza cyane gose ndamutelefone ati birase arame 10,000 urabona ko na Kigingi samani ho nari nawe ntiyaje kubera yarafise urugendo ariko ubundi ho duhorana hafi yego biboneka yuko Kigingi na Mutima mu bisanzwe nibo baserukiye uburundi muri comedy oya ahubwo nabo umwanya uriko uraduha ariko ejo ntaho tuzi ariko muri uyu mwanya twebwe natwe tubona ibindi tubibonera hanze tubona yuko ari mwe mu baserukiye siko ndabibona ya kuko Burundi ibikomeje etage sivyo bigaragara ugiye kuraba etage ayihagaze ubona amarangi ukabona amatara ukabona tuya dusharizo tw'indane ariko igitumye etage ihagarara ni inkingi ziri mu kuzimu zitaboneka kandi abari nibanga ry'ububatse etage ibanga ry'u Burundi rero mu gisata ca comedy riri mu biganza vy'uhoraho hari abandi bakomedye ngaha bakomeye gusa ivyabo bitavugwa badafatwa ukuboko cyane ariko igihe kigeze Imana izo kwigaragaza kuko nanje narigeze kuba ndi umukomedi igihugu kitanze ariko uyu munsi ndashaka gutwenza abantu bigakunda yego umukuru w'igihugu kamutwenza wewe urazi kari safi sana yego uvuze yuko watubwiye yuko Kigingi yego yagutanguriye yego ariko tubona yuko umengo muri ko murababa musa nabangana ntabwo bizokunda ntabwo tuzokwababana kubera ko jewe uyu munsi siniruka kugira ngo mere nkanaka canke ngane nanaka niruka cane kugira ngo ningenda bazamenye ko hari umuntu wigeze ko bawitwa Mutima ico gihe naho bazobirabira ku bana biwe naho basigaye baba naho bagendera n'ukuntu babaho mu buzima busanzwe ico nico gikuru cyane naho ababayeho ku isi batwenza abantu babaye benshi ariko no munsi urabejo ukabura Societe Kanovera kuri Mutima ni societe ya Kanovera ni societe yagiyeho kugira ngo ifashe abarimye kurima ikabigisha kuri mu buryo bwa kijambere yeruka kurokrita aba agronome bashika kuri 5 ni societe ishobora kurimishiriza abantu mu gihe batari mu Burundi no mu gihe bari ngaha mu Burundi ariko batagira umwanya ico gihe abagronome baragutegurira terrain bakakuronderera terrain bakagutegurira uburyo bakurimira bakaguhamagara baguha umwimbo warose kandi ushaka bagashobana ukugurira urumva rero ku bantu bari hanze bavuga ati mbe norima gute ibintu byanje birapfa ni societe iri mu mategeko itunganije wewe uravuga ati nkeneye kurima variete y'ibiraya umaze kubivuga ico gihe ucubonana na directeur technique akaca guhereza ababijejwe bagaca bakwereka ati variete yawe mba kurima niyi ni hectares 5 de vinaya ushamera kuri konti ya societe ya Kanovera societe ya Kanovera ico gihe ikija ku kivi ikaguha ku mwanya kumenya ngene umurima wawe uri kurakurikana kuvuga ngo nta ruhombo rubaho
kandi societe ya Kanovera iriko iragerageza kwiga ku buryo izorima ibihe vyose ikoresha system irrigation moderne. Ico gihe naho rero nibaza ko tuzobahamagara tukabereka aho bigeze kuko uno munsi mu bitumye igihugu indya zizimba ceno biharura kubagwiza tunga bari mu Burundi. Ibindi bihugu bikomeye harimo abagwiza tunga. Yego. Nk'ubu turafise umugwiza tunga shopping. Mu bindi bihugu nka shopping abari ma variete y'ibiraya. Yego. Kubera afise uburyo bwo kubaka ama system irrigation moderne kuduza amazi akarima sezo zose. Abari ku rwego yinjiza nk'itoni ibihumbi 100 ku kwezi ku mezi 3. Abarundi bagaca bajya. Tugiye nka venera ku mahera afise. Yarakwiye ko ari mu bagwiza tunga barima nk'ibigori. Yego. Ku buryo barimye sezo imwe kuko bo baba bafise ubushobozi n'amahera. Ku buryo arimye ibigori rimwe yimbura ibigori igihugu kizojya nk'imyaka 5 kidasubiye kurima. Ariko no munsi mu Burundi harimo abantu bato bari ma santimetero 5 bari mu tuware 3 bari ma uwigoye ni hectare ugasanga naho nyene nta fumbire yashizemwo. Ariko abantu baguma bagwirirana rero byari bikwiye ko bija nk'abantu bafise amahera bakarima bakabikorana umwete bakarimisha amamashini kuko hanze umuntu arashobora kurima nk'intara yose ya Gitega akayirima wenyene agashaba ngaho amamashini bikavomerwa yimbuye ipiripiri rimwe n'amahera azoye imyaka 100. Yego. Be uwifuza kwinjira muri iyo societe isi ya Kanovera. Yego. Societe isi ya Kanovera oya ubu ntirikirakira ahubwo iraraba ikikeneye nk'uko mu agronome abari foro nko mu kurima ipiripiri ikamurokrita kugira ngo abantu babakene ko tubarimishiriza ipiripiri tukayibarimira tangorane ibaye. Ico gihe rero nuko tubikora nk'ubu turabona tuzorokrita mu mwaka uza nko mu kwa 5 tuzorokrita abantu bashobora kuba bakora marketing na communication. Ivyo navyo tuzora ababibereye kandi babifise nk'uburambe bashobora kugirira ikimazi societe hama tubarokrita. Pardon, nuwahe mubano ufitaniye n'umukuru w'igihugu? Jewe mubano dufitaniye nk'uwo wawe. Yego kuko ndi umwene gihugu nawe uri umwene gihugu kandi nyene cubahiro n'umuvyeyi wa twese. Gusa iconzi ico nuko ugwaruka gose rukoze rugakura amaboko mu mufuko ararugendera karushigikira karutera intege. Nico gituma mu mbona kazoza y'igihugu turabona mu myaka 5 abajene bazoba bafise amera kurusha abatama kuko iyo nyene ishobora adukogotera adukwegera mu iterambere akatwereka yuko umujene atajyamiriye akorora ingurube inyuma y'umwaka azoba afise ingurube 10 aradukogota akatwereka yuko umujene arimye ibiraya inyuma y'imyaka 5 azoba yaraguze inzu mu gisagara. Kubera iki ni ikintu gikomeye cyane gose kuko ugwaruka rufise inguvu nyinshi kandi iyo ruhagurutse rugakora igihugu gitera imbere kuko nk'ubu jewe mutima ndiko ndarimikira ya canje je niwoza kumbwira ngo ngira ibi bitajanye n'ivy'igihugu. Ico nsaba igihugu jewe n'umutekano n'amahoro kamahoro ahari ndirimirikira je noze kumbwira ngo ngo bizogenda gute ivyo sinkeneye kumenya ibikurikira nta na politike nkeneye kumva mu matwi wanje je ico nkeneye n'umutekano urahari amahoro arahari ikiraya ndakirima. Ico nkeneye uyu mwanya jewe nkeneye kumenya ati Imana akavuruzo kama ikampaye je mbandanya ntera imbere mu buzima. Merci beaucoup. Ariko reka twaze akabazo hanyuma hama cyo turangiza. Yego. Kubera iki mutima atigera aronka ama marché yo hanze? Ama marché yo hanze si nibaza yuko ari urugezo. Kandi icicu gwaruka uyu munsi nukuya igihe gito mu buzima. Icica ugwaruka mu rugendo rw'igihe gito mu buzima. Ico shiza ku mutima uyu munsi kurusha ibindi nejo haza. Ejo haza naho warahateguye neza ushobora kugenda isi bivuye mu maboko yawe no mu mufuko wawe. Ariko kandi kugenda hanze kuva kurira indege kurura yindi ni kimenyetso cyuko ingabire yawe n'amahanga yayikunze. Ariko kandi ikintu cya mbere na mbere nasanze gikomeye mu inosi no kwitunganya ukitunganya neza cyane gose. Hama maze imyaka 5 nkena comedy hama umwaka uza uracariho
ubundi uracariho gusa ikintu cya mbere na mbere nabonye mu buzima ni uguhisha inzara guhisha inzara ni byinshi tubere cyo bivuga ngo byose murabyemera ariko si byose bitugirira ikimaze rero Jenny zigira ko akiri kare kandi uyu munsi abantu bashobora kutagutumira mu rubanza kugira ngo babare babonye babare bakagira umunsi mukuru ariko babonye udashoboye utababaye bakifuza kukurondera bisigura iki uyu munsi biragoye kubabaza mutima comedy kuko mumutegeye mu bubafu aho mwazibiye si ho honyene naca si ho honyene hahita uno munsi jewe comedy ko n'Imana ifite inzira nyinshi kandi z'Imana je sizonza guharurako aya kuko Imana ntabwo yigeze irema umunezero canke umubabaro Imana ntiyigeze irema ibihe vyiza ku muntu canke bibi Imana ntiyaremye ibihe bibi ku muntu canke vyiza ni wowe uhitamo ngene ubaho yego wowe ni wowe uhitamo ngene ugomba kubandanya ubuzima bwawe rero jewe uko ndiko ndabaho biragoye kumbabaza uyu munsi kuko ntabwo ndiko ngenda nkuko abandi bagenda no je uko ndiko ngenda ndakubona yego gusa ndifuza ko inyuma y'imyaka nk'itanu nzoba nicara muri VIP mu bitaramo byose biriko birabera ngaha mu Burundi society ya Kanovera bayivuga nanje nicaye nayitereye amahera abasore bose baza guperforminga imbere bambaye imipira y'isi ya Kanovera kuko nagomba ndakubwiza ukuri ingabirana imbere y'umugwiza atunga ntacivuze oya kuko nimba uno munsi maze imyaka 5 je ntwenza abantu abona twengeje muri kigingi saba mu myaka 2 heze mperuka kubatwenza no mundi mwaka bize ko nzo batwenza erega hajya baradutwenga aravuga ati none aba bantu bagoma badutwenza gusa none bakora iki naje nje ko mahwenza abantu burigiye ntagiye bazontwenza nabo rero ndifuza ko igihe kimwe ahubwo nzohagarara imbere bampamagara ati uyu ni mutima gatwenza abantu ariko ntariko ndabironderamwe amahera cyane ariko ndiko ndabikora kugira ngo abantu banezererwe cyane yego ni giki uhanura abastar yuko bopfuma baja basi muri societe isi ya Kanovera hako boguma binyegeza mu nzu oya abastar kwinyegeza nakivuze si bibi si bibi gute mu gihe atari nabishasha bariko impamvu kunyegeza atari bibi impamvu tudakora bimwe nuko tudashaka bimwe jewe abastar nakintu nakimwe mfise ndabahanura kuko industry barayizi kurusha jewe gusa jewe sinifuza kubandanya ngenda nkabo kuko icyo nshaka dufise intego zitandukanye niyo mpamvu nta muntu numwe wohanura ngo kora ngo uronke amahera ngo witeze imbere oya mudakoze burakureka abugutingira kuvyo ushaka jewe nakoze ngo ndonke amahera ubuzima si ikintu kiza kumfata ngo kora gucuronka amahera no buza kuntingira kuco shaka buza kuntinga igihe shaka yeneke nabandi bariko barayinywa nkaca ndayibura ubuzima buza kuntinga mu gihe shaka kuba ahantu heza nkahabura kubera sinakoze rero nta muntu numwe ndi capable guhanura umuntu wese nabe uko avyumva merci beaucoup thank you very much yo turabahanuye yuko abenshi nihagera yuko bakira muri societe isi ya Kanovera bojaye bazoze ko turafise ibibanza ego ko turafise ibikorwa byinshi merci beaucoup turabashimiye cyane dushimira na mutima dushimira n'abantu bose bagiye kwinjira muri societe isi ya Kanovera merci beaucoup no kurinda gushimira cyane thank you very much thank you yali link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafsari gwamenye msumeno maso yinyana so ciao ciao